nta murundi azopfa yibagiye ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwabaye muri iryo joro rya 11 ushira wa 12 Kigarama mu mwaka wa 2015 kuko abarundi barenga 300 baragandaguwe mu nyamaswa, bagandagurwa bari mu ngo zabo, bagandagurwa n'inzego z'igihugu harimo abasirikare abapolisi bafadikanije na wa mugwi w'inkorabara w'imbonerakure, hanyuma batako basiga ibiziga babirambitse mu mabarabara kugira ngo n'abashoboye kurokoka bahahamuke. Hanyuma bitaye ko leta nta kintu na kimwe yigeze ikora kugira ngo haba amatohozwa abakoze ubwo bwicanyi bashoboye kumenyekana hanyuma bakurikiranwe bacirwe imanza. Ivyo rero vyatumye kuva ico gihe kugeza na n'ubu igihugu c'u Burundi cyagumye mu iterabwoba kuko abantu bose barahahamuwe n'ubwo bwicanyi bakagira bati mbega ibijya vyabaye kiriya kiringo ntibishobora n'ubu gusubira kudushikira. Hanyuma rero kuva ico gihe haba Barundi iyo miryango yabuze amashirahamwe imigambwe abaharanira agateka kazi na muntu amakungu bose barasemereye basaba yuko amatohozwa aba, ariko kugeza n'ubu nta muntu n'umwe turumva yoba yarakoze ko amatohozwa n'iyo ntwaro canke ngo akurikiranwe. Ari naco gituma abarundi baguma bizigiye yuko ubutungane buzoteba bukaboneka buzananye mu masentare mpuzamakungu na cane muri rya sentare mpuzamakungu mpanavyaha ya CPI.